Mwijoro ryahise niho twabonye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Perezida Donald Trump yafashe ingingo yo gutera Iran. Igitero Amerika yakoze kimaze kuba, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yahise aja imbere y'itangazamakuru muri White House atangura kwigamba ku amenyesha isi yose ano magambo yavuze imbere y'itangazamakuru muri White House. Massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were Donald Trump yacatangura gusa nk'ugaragaza ko ariko yigamba ico gitero yakoze, yashikiriza ano magambo ahagaze muri White House ari kumwe na Vice President wiwe. Shikiriza ano magambo yahise aza ashikiriza ano magambo ati: mwijoro ryahise twakazivye igitero kuri Iran, twarashe ahantu hatatu koregwa ibitwaro vya kirimbuzi vya Iran, twashoboye kuharimbura dukoresheje indege zacu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Misiyo yacu yagenze uko twayiteguye, nta na kimwe kitagenze nk'uko twari twagipanze. Aho niho hari ahantu h'ingenzi ku gihugu ca Iran, kuko niho hakorerwa ibitwaro vya kirimbuzi. Aho ni mu gihugu ca Iran, aho hantu uko ari hatatu twaraye tuhagavye ibitero twaharimbuye. Ati mwari mumaze igihe kirekire, imyaka myinshi cyane, mwumva ko aho hantu ariho hantu h'ingenzi mu gihugu ca Iran, ariho Iran yifashisha gukora ivyikora. Hari ahantu h'ingenzi ku gihugu ca Iran. Perezida Trump acongera ashikiriza ano majambo akurikira: spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been ati ikintu kinini catumye turasa muri Iran kwari kugira ngo turimbure na hantu yakorera ibitwaro vya kirimbuzi. Acarenza akavuga ati kugira ngo tugerageze guhagarika uburongozi bwa mbere ku isi bushigikira iterabwoba. Ayo niyo magambo Donald Trump yakoresheje mu kuvuga, niyo majambo yakoresheje avuga Iran. Ati Iran nico gihugu ca mbere ku isi gifise uburongozi. Ati Iran nico gihugu ca mbere gifise uburongozi bushigikira iterabwoba ku isi nzima. Yongera akurikiza ano majambo akurikira: ndetse akomeza yigamba kino gitero ati ni misiyo ya gisirikare yagenze neza, ndetse ni igitero cagenze neza ku rwego gasanzwe ko kurasa kuri ivyo bigo vya Iran aho yakorera ibitwaro vya kirimbuzi. Noneho yaciye abandanya akomeza nkaho ariko araha Iran gasopo ayihanangiriza. Ayo yandi majambo Donald Trump yarengeje ko ariko arabaha gasopo: if they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran gihugu ca Iran niyo kitemera guca bugufi, kuko nico gihugu mu burasirazuba kibangamira ibindi bihugu, niyo kitemera guca bugufi tukaja mu masezerano y'amahoro ashobora kugarukana amahoro arambye, amahoro yamaho. Bidatevye ibindi bitero kwataka dutera Iran bizoza biruta ibindi bitero vyose Iran imaze kubona mu ntambara zose imaze gukora. Kandi noneho biraza kutworohera kuruta ikindi gihe, kandi noneho biraza kutworohera kuruta ibindi bihe vyose twakoresheje twataka igihugu ca Iran. Perezida wa Amerika Donald Trump abandanya avuga ati noneho ubu ngubu Iran irasabwa guciyoboka inzira y'amahoro. Bidatinze ko ibitero tuzogaba kuri Iran bizoba bibi cyane gusumba ivyo tumaze kuyigabako. Ivyo twakoze ntivyari bwigere biba kuri Iran, ndetse ko biraza kutworohera kugaba ibindi bitero kuri Iran. Yabandanije avuga amagambo aya akurikira: has been saying death to America, death to Israel.
They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside. Ndetse ndashimira Netanyahu je nawe iyi minsi yo twarayikoranye dukora ekipe nziza cyane ishobora kwataka igihugu ca Iran. Akomeza kubandanya avuga ati jewe na Netanyahu twakoze ekipe nziza itarigeze ibaho azokongera kubaho kandi. Vuga Trump na Netanyahu baricaye bakora ekipe barategura ingene bashobora gutera igihugu ca Iran. Ekipe nziza President Donald Trump akomeza yishimira acabandanya avuga ya magambo akurikira. Bombs, that was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate, in particular. Kukuguma ashimira abantu benshi yongera avuga ati ndetse abashirikare banje ndibaza ko muri kano kanya tutabakeneye cyane kugira ngo bagume bataka igihugu ca Iran. So many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. Kuvuga ko ahantu dushaka ko ibintu bigana ngo guca bandanya ashimira abajya abagenerale ukungene bashoboye gutegura runo rugamba. Ati reka ndabamenyeshe ko ubungubu hagiye kuba amahoro canke akagenda kuba ibyago vyabaye ubwa mbere uruta ibyago vyabaye kuri Iran muri iyi minsi 8 iheze intambara ibaye. Ni kuvuga ko Iran itegerezwa kuyoboka ibiganiro vy'amahoro ukabana mu mahoro kurusha canke ikabandanya ibona ivyago biruta ivyo mu iyi minsi 8 imaze kubona. Yakomeje avuga ati Iran imenye neza ko mu gihugu cayo hari ibindi bipimo vyinshi vyo kurasaho kandi vyoroshe kurusha bino bipimo bitatu twaraye turasheho nijoro kuko ibi nivyo vyari bigoye kurusha ibindi bipimo bisigaye. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you.